iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwabonye ritandukana, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'Amerika. Amakuru yo hirya no hino ku isi na Aloyizi Bigirimana. Mwaramutse Thomas, namwe muteze amatwi tuyahereye mu yavugwa mu biyaga binini. Leta y'u Rwanda yatangaje ko kuva ku itariki ya 31 z'uku kwezi kwa mbere 2022 ni ukuvuga ku munsi wa mbere w'indwi iza, urubibe rw'igatuna ico gihugu gihana na Uganda ruzosubira kuba nyabagendwa. Ibi biri mu rwandiko rwasohowe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu bw'u Rwanda ejo ku munsi wa kane. Leta y'u Rwanda ivuga ko inyuma y'urugendo mu Rwanda rwa Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka za Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Museveni, rwabaye ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa mbere. Leta y'u Rwanda yafashe nka nkama ko hari biriko birakogwa kugira ibibazo byashikirijwe n'u Rwanda bitorerwe umuti. U Rwanda ruvuga kandi ko bigaragara ko Uganda ifise ubushake bwo gukemura ibindi bibazo bigisigaye. Nk'uko biri no mu zindi mbibe, abategetsi b'u Rwanda na Uganda bazokorera hamwe mu gushira hamwe ingingo zizotuma haba uruja n'uruza rw'abantu ariko hubahirijwe ingingo zo kwirinda ikiza ca COVID-19 nk'uko urwandiko rwa leta rubivuga. Urwandiko ruvuga kandi ko leta y'u Rwanda yiyemeje kubandanya mu twigoro two gukemura ibibazo bisigaye hagati y'u Rwanda na Uganda. Ivuga kandi ko itangazo ryeje ku munsi wa kane ari ikimenyetso ciza kizofasha mu kugaruka vuba mu migenderanire myiza yaranga ivyo bihugu bibiri. Dusimbire mu Burundi, aho hafashwe ingingo mw'ijoro ryejo ku munsi wa kane yo kuduza igiciro c'ibitoro. Ni nyuma y'igihe kitari gito hibonekeza ikena ryaco. Igitoro cyo mu bwoko bwa essence cadugizwe amafaranga 300, amazuta aduzwa 300 nyene co kimwe na peteroli. Ibi biciro nivyo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, nayo mu ntara hagati hazoshirwaho iyindi ngingo yerekana uko bizogurishwa hafatiwe ku rugendo amakamyo afata kugira ashikaneyo ibi bitoro. Iyi nkuru turayigaruka ko mu buryo buramvuye mu biganiro biri imbere. Washington, ijwi ry'Amerika. Muri Afrika, umukuru w'abasirikare bafashe ubutegetsi muri Burkina Faso yasavye gushikirwa n'amakungu. Hari mu ijambo ryiwe rya mbere yashikirije igihugu ejo ku munsi wa kane. Abisavye imbere y'inama y'akarere ya CEDEAO iba kuri uyu munsi wa gatanu, ishobora no kuvamwo ibihano kuri ico gihugu. Mu ijambo yashikirije kuri televiziyo y'igihugu, Paul Henri Sandaogo Damiba yavuze ko Burkina Faso ikeneye gushikirwa n'amakungu kuruta uko vyahora imbere kugira igihugu kive muri uruhagarara rw'umutekano muke. Yabivuze inyuma y'imisi agiye imbere y'akagwi k'abasirikare kakuye Perezida Roch Marc Christian Kabore. Abakuru b'ibihugu bihurikiye muri CEDEAO bategekanya guhura kuri uyu munsi wa gatanu kugira bagire ico bavuze kuri iyi kudeta yabaye ku munsi wa mbere. Tukiri kuri Burkina Faso nyene, amakuru anugwanugwa ko Uburusiya bwoba buri nyuma y'iyo kudeta yabaye muri Burkina Faso muri iyi ndwi yarashitse no mu bushikiranganji bwa Amerika bujejwe kwivuna abansi, ariko Amerika yaririnze kwemeza ko ayo makuru vy'ukuri ari ukuri. Inyuma y'umunsi umwe habaye kudeta, Alexander Ivanov arongoye Abarusiya bariko baramenyereza ingabo za Centrafrica yavuze ko biteguye guha imyimenyerezo igisirikare ca Burkina Faso mu gihe co bisaba. Centrafrica yahaye akazi umugwi Wagner w'Abarusiya aho uri kurafasha mu bijanye n'umutekano kuva mu 2017. Cindy King avugira ubushikiranganji bwa Amerika bwo kwivuna abansi yabwijwe rya Amerika ejo kuwa kane ko ubushikiranganji avugira bwumvise ko umugwi Wagner ushigikiwe n'Uburusiya uri nyuma ya kudeta yabaye muri Burkina Faso, ariko bwirinda kwemeza ko ari ukuri.
ikimenyeshamakuru The Daily Beast cyaha muri Amerika candikira kuri interinete cyabaye icya mbere cyatanze aya makuru. Cyanditse kivuga ko amakuru cyakuye mu begereye Perezida Kabore uyu yasabwe n'igisirikare guha akazi uwo muhari Wagner ariko aravyanka. Umwe mu bategetsi yavuze ko Kabore atashatse kwiteranya n'ibihugu vyo mu burengero mu kwanka gukorana n'igihugu c'Uburusiya. Washington, ijwi rya Amerika. Tugaruke ku mugabane wa Afrika aho abantu bishwe n'igihuhusi kivanze n'imvura gihitiye mu bihugu bitatu vyo mu karere ka Afrika y'ubumanuko baduze gushika kuri 77 gushika ejo ku munsi wa kane. Hagati aho abatabara baracarwana kugira basanure ivyononekaye bongere bafashe ibihumbi vy'abanyagihugu bahuye n'ingaruka z'iki gihuhusi. Imvura y'isegenya ivanze n'igihuhusi ciswe Ana yaguye ku munsi wa mbere muri Madagascar imbere yo gutandukira muri Mozambique hamwe na Malawi. Abatabara hamwe n'abategetsi bo muri ivyo bihugu bitatu baracoatororokanya ivyononekaye naho hari ubwoba bw'ikindi gihuhusi c'imvura kiriko kiranugwanugwa kandi cisuganya mw'ibahari Indiana. Madagascar ejo ku munsi wa kane yatangaje ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe aho abafuye baduze gushika ku bantu 48. Mozambique yatangaje 18 bafuye, nayo Malawi itangaza abantu 11 basize ubuzima muri ivyo bihuhusi. Aloise Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muradukurikira no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio yacu. Abasirikare b'u Burundi bagabye ibitero ku birindiro by'umutwe w'inyeshyamba urwanya ubutegetsi wa Red Tabara muri teritwari ya Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu misozi miremire ya Uvira hari ingambara igisirikare cy'Abarundi kije guhinga opposition yabo yitwa ngo ni Red Tabara barwaniye ahitwa mu Masango. Uyu ni Joel Namunene uhagarariye amashyirahamwe aharanira amahoro n'iterambere mu turere tw'imisozi miremire ya Uvira muri Kivu y'Epfo muri Kongo. Uretse Red Tabara, leta y'u Burundi itewe impungenge n'umutwe w'inyeshyamba za ADL ukomoka muri Uganda. Mu Rwanda, umushinjacyaha yarayagejeje imbere y'urukiko umugore ukekwaho kwica umwana w'imyaka 5 witwa Akeza Elizi Rutiyomba yarabereye mu kasi. Amakuru kandi ni igikombe cy'Afrika cy'umupira w'amaguru. Imikino ya 1/4 kirangiza izatangira ejo kuwa gatandatu. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru y'ibiyaga bigari tuhere mu Rwanda. Umushinjacyaha yarayagejeje imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kagarama i Kigali umugore witwa Marie Chantal Mukanzabarushimana ukekwaho kwica umwana w'imyaka 5 Akeza Elizi Rutiyomba yarabereye mu kasi. Baraburana kwifungwa n'ifungurwa by'agateganyo. Nk'uko umunyamakuru w'ijwi rya Amerika i Kigali Assumpta Kaboyi abitubwira muri iyi nkuru, urukiko ruzababwira icyemezo cyarwo kuwa gatatu w'icyumweru gitaha nyuma ya saa sita. Urupfu rwa Elicia Akeza Rutiyomba rwavuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga mu minsi ishize, abenshi bagaragaza uburyo uyu mwana yazize urupfu rw'amayobera kandi rubabaje. Kuva icyo gihe mukase w'uwo mwana Marie Chantal Mukanzabarushimana yatawe muri yombi. Kuri uyu wa kane ubushinjacyaha bwamugejeje imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kagarama bumusabira gufungwa by'agateganyo iminsi 30. Ubushinjacyaha bwagaragarije urukiko impamvu bushingiraho kugira ngo bwemeze ko Marie Chantal Mukanzabarushimana yagize uruhare mu rupfu rw'uyu mwana.
ubushinjacyaha bwavuze ko iperereza bumaze gukora kugeza ubu ryerekana ko Mukanzabarushimana Marie Chantal we wataye Akeza mu kidomoro cya litiro 200 cyari kirimo amazi. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko Mukambarushimana yabonye se wa Akeza agiye ahita atuma umukozi kujya kugura amagi y'amanyarwanda n'utundi tuntu yari akeneye mu rugo. Bwemeza ko yari azi neza ko amagi y'amanyarwanda ataboneka hafi, bityo bikamuha umwanya uhagije wo kwivugana uyu mwana. Ubushinjacyaha bwavuze ko umukozi yagarutse mu rugo, nyirabuja agahita agenda. Umwana muto wari usigaye mu rugo yasigaye arira abonye nyina agiye, bituma umukozi amuterura. Uyu mwana yaje kwiyanduza. Umukozi Nirere Oliva yagiye gushaka amazi yo kumukarabya muri cya kidomoro cya litiro 200 nibwo yabonye umurambo wa Keza. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko umukozi yahise atabaza nyirabuja akoresheje telefoni ngendanwa, ariko ntiyahita agaruka, ahubwo Mukambarushimana yahamagaye kuri telefoni umugabo we amubwira ibibaye. Ise wa Keza yahise atabaza umuvandimwe utuye aho hafi aza kumukuramo nubwo yari yamaze kwitaba Imana. Ubushinjacyaha bwemeza ko umwana w'imyaka 5 aba amaze guca akenge ku buryo atakwishyira mu kidomora cy'amazi akireba. Ikindi bushingiraho kandi ngo iki kidomora cyasumbaga uyu mwana kandi nta hantu hagaragara yaba yaruriye kugira ngo ajyemo. Ubushinjacyaha bukanashingira kandi kuri raporo ya muganga yemeje ko umwana yishwe no kurohama, naho ya polisi yo igasobanura ko icyo kidomora cyari gikikijwe n'amajerekani menshi ku buryo byari kugora umwana kukigeraho anyuze muri ayo majerekani. Ubushinjacyaha bukagaragaza ko bushingiye no ku bimenyetso byakuwe mu batangabuhamya babusobanuriye ko umukozi Nirere Dativa yatinze ashakisha ibyo nyirabuja yari yamutumye ku buryo yamaze iminota igera kuri 50 ataragaruka mu rugo. Ubushinjacyaha kandi bwanagaragaje ko abatangabuhamya bemeza ko uyu muryango wa Rutiyomba na Mukanzabarushimana Chantal wari usanzwe ufitanye amakimbirane ashingiye ku bana Rutiyomba yaba yarabyaye hanze. Ubushinjacyaha bukagaragaza ko bushingiye kuri ibi bimenyetso busaba urukiko ko Marie Chantal Mukambarushimana yafungwa by'agateganyo iminsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza kubera uruhare yagize mu rupfu rwa Keza. Ubushinjacyaha bugaragaza ko aramutse afunguwe yatoroka cyangwa se akazimanganya ibimenyetso. Urukiko rwahaye umwanya uregwa ngo yisobanure. Marie Chantal Mukambarushimana yavuze ko atari we wishyuye umwana yari abereye mukase. Yabwira urukiko ko we yahise ajya kwa muganga agasiga abana bose bari aho. Yumvikanishije ko aho umukozi we amubwiriye ko Akeza yaguye mu kidomora yahise agaruka mu rugo nubwo yasanze byarangiye. Uyu mugore yavuze ko uyu mwana Akeza yari asanzwe akubagana, ariko ku buryo nawe atakwemeza uko yageze muri kiriya kidomora. Yasabye urukiko ko yafungurwa kuko afite indwara zinyuranye akabasha kwivuza. Uwunganira madamu Mukanzabarushimana yagaragaje ko imvugo umushinjacyaha yazanye imbere y'urukiko zinyuranye n'izavugiwe mu rwego rw'ubugenzacyaha. Yatanze ingero nk'iz'ubushinjacyaha buvuga ko umukozi wari watumwe yamaze iminota igera kuri 50 kugira ngo Mukambarushimana abashe kunoza umugambi we, nyamara ngo mu bugenzacyaha umukozi yavuze ko yamaze iminota 5. Uyu mwunganizi asaba urukiko kurekura umukiriya we, yemeza ko adashobora gutoroka kuko nta byangombwa by'inzira afite kandi ko ari ubwa mbere akurikiranyweho ibyaha. Ubushinjacyaha buvuga ko abatoroka badaca ku mipaka, bityo ko akwiye gukomeza gufungwa by'agateganyo. Urukiko rwanzuye ko ruzatanga umwanzuro warwo ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 2 isaa 9. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi. Leta ifite impungenge ko umutwe w'inyeshyamba wa ADF urwanya guverinoma ya Uganda ushobora kwinjirayo no gushingayo ibirindiro. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru. Kubw'umukuru w'igihugu hakurya y'uruzi Rusizi rugabura Burundi na Kongo, harabagwanya bifuza kurujabuka bagashinga ibirindiro mu ntara za Bujumbura, Cibitoke na Bubanza. Abo n'abagwanya leta y'u Burundi hamwe n'abagwanya leta y'u Buganda nk'umuhari ADF NALU. Mu ntumbero yo kumera magabo, Perezida Evariste Ndayishimiye yarakoranije batwara intara zose zigize igihugu, abayobozi b'uturere mu gipolisi, igisirikare n'ubutungane. Ni inama yabereye ku mugwa mukuru wa komine Mutimbozi mu ntara ya Bujumbura ihana urubibe na Kongo ku muhinga mukuru uyu wa gatatu. Alain Diomede Nzeyimana ni cegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Ndayishimiye.
iyo uri kurabiraba n'amaso amahoro n'umutekano birahari. Mugabo hano hakurya muri Kongo hariho imigwi nk'umwe ADF uri kurashaka kugira ngo utsimbatire ngaha mu gihugu cy'u Burundi. No kuvuga rero naho dufise amahoro n'umutekano, igikomeye ubu nuko abajejwe inyabune ahubwo bakora uko bahora bakora kugira ngo iyo migwi ntitsimbatare. Mu kugira ngo bigende bene uko baca bakora ikintu cyo kugira ngo bahagarike ibintu bitaraba. Ariko rero mu gihugu hararangwamwo mu vy'ukuri amahoro n'umutekano, tukaba tuvuga ego nivyo haracaboneka ibigwanisho bikenya, abantu batunze bidaciye mu mategeko. Hagati muri uku kwezi kwa mbere igisirikare ca Kongo caremeje ko cataye muri yompi umwe mu bayobozi bakuru b'uwo muhari ADF Nalu, Benjamin Kisokeraniyo, yafatiwe mu buseruko bw'ico gihugu, aho Perezida Ndayishimiye afise amakenga kw'abo bagwanyi bashobora kwinjirana. Ndetse igisirikare ca Kongo camenyesheje ko ku makuru gifise uwo mugwanyi w'umuhari ADF Nalu ufatwa na ONU nk'ukora iterabwoba mu karere k'ibiyaga binini yoba yaragize ingendo zitari nke mu gihugu c'u Burundi kuva mu mwaka w'2019. Eka mbere ico gisirikare cemeje ko n'igihe yafatwa yoba yaragiye canke avuye mu gihugu c'u Burundi. Yamara umukuru w'igihugu ntaco yashikirije kuri ayo makuru muri iyo nama. Abatwara intara haba mu gisirikare n'igipolisi bemereye umukuru w'igihugu ko bagiye kurikanura kandi ko bagavye kugira ngo bateshe n'abagwanyi b'umuhari Red Tabara ugwanya leta y'u Burundi umaze igihe uvuga ko ukora ibitero bitandukanye mu Burundi uvuye mu buseruko bwa Kongo. Abo batware bemeje ko muri rusange umutekano wifashe neza, ariko ko atawo kwijajara. Evariste Ndayishimiye yabasavye gusenyera ku mugozi umwe no gutunganiriza neza abanyagihugu, kandi bakirinda ibikorwa vyotuma abagwizatunga mva makungu badahurumbira ico gihugu, cane cane mu gisata c'ubutungane. No guha ishusho nziza igihugu, no gutunganiriza abene gihugu mu bisata vyose, no kuvuga umutekano cane cane. Murabizi mu bijanye n'ubutungane yuko hari abarundi benshi bidoga kubera ko badatunganirizwa ico gisata. Nyacyubahiro akaba yasavye yuko cyo kwitabwako cane, no kuvuga intwaro ibereye. Hariho nk'igihe usanga nk'abanyamahanga bashaka guhurumbira igihugu, baza bashaka kugira ngo bazane imitahe, mugabo ugasanga hariho indongozi zimwe na zimwe canke abandi barundi batariko baravyitwaramwo neza. Bene ico gihe ivyo birashobora gutera umutekano muke, kuko uwo muntu yibwe akibwa n'umuntu yitwa ko yaserukira leta, burya aca agenda avuga igihugu nabi. Ikindi rero basavye nuko nk'uko mu ntwaro n'ubujanye n'umutekano hariho uko kimwe bita mu rurimi rw'ifaransa hierarchie, ugasanga umwe wese uwa akurikirana arabe uko akora. Ico kintu naco coza mu butungane. Iyo nama yabaye niyo ku rwego rwo hejuru mu gisata c'amahoro n'umutekano nk'uko umukuru w'igihugu yabishimangiye. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Pierre Claver Niyonkuru, urakoze. Hagati aho ariko igisirikare cy'u Burundi cyateye bimwe mu birindiro bikuru by'inyeshyamba za Red Tabara mu ntara ya Kivu y'Epfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira. Amakuru y'Ijwi ry'Amerika rikesha uhagarariye amashirahamwe ashinzwe amahoro n'iterambere mu turere tw'imisozi miremire ya Uvira, Joel na Munene, avuga yuko igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije na Mayimayi ya Kijangara na Gumino ya Colonel Shakanya Musaraba kiri mu migwano n'inyeshamba z'abarundi za Red Tabara muri lokalite ya Masango iri mu birometero birenga 60 n'umujyi wa Uvira. Mu misozi miremire ya Uvira hari indambara ya igisirikare cy'abarundi kije guhinga opposition yabo yitwa ngo ni Red Tabara, barwaniye ahitwa mu Masango. Iyo mirwano abaturage bahunze bagenda bamwe imwenda, abandi baje mu misozi ya Uvira. None niki kihamya ko ari abasirikare b'u Burundi bari kugwana na Red Tabara muri iyo misozi? Teni yabo araboneka, abantu bahuye nabo bavuga yuko ntibaje kurwanya abaturage cyangwa abamayimayi, bavuga yuko icyabazanye ni ukurwanya Red Tabara. Aya makuru y'iyi migwano hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshamba za Red Tabara yemezwa kandi n'umuvugizi wa Red Tabara Patrick Nahimana. Mu gatondo kare jo mu 11 y'agatondo niho umugwi wabo waza barawuhagaritse, rero usubira inyuma
maze gusubira inyuma waciye wicamwo imice ibiri, umuce umwe uguma ngaho, uwundi muce umwe umanuka utombera mu mihana y'abanyagihugu ugana hitwa mu Masango. Ariko naho nyene ingabo za Leta Tabara habaye zarabangutse zirashika hakiri kare baba bacinjira muri iyo mihana y'abanyagihugu, ariko abanyagihugu bari bamaze kuvayo. Ku mugoroba rero w'ejo masaha y'umugoroba twari intambara zari zahagarara. Ubu rero turacarindiriye bishobora gukomeza no munsi bikabandanya. Uyu muvugizi wa Leta Tabara avuga yuko igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije n'abagwanyi ba Gumino batabavanye mu birindiro byabo biri mu Masango no mu Marimba. Ubu tuvugana ahantu hose nitwe tuhari uwo ntiyabwiye nkuru yababeshe, uwo mubwiye muti wabeshe. Intambara ejo barateye binjira mu muhana wa Masango, ariko babaye bagishika indani kuko ingabo za Leta Tabara zabaye zarabangutse cyane ziratabara. Amashirahamwe ya societe civile yo muri Uvira ashinja umuyobozi wa Gumino Colonel Shakanya Musaraba gukorana n'igisirikare cy'u Burundi mu guteza intambara mu misozi miremire ya Uvira. We arabihakana. Tangazwa n'abantu bavuga ngo igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije na Gumino, kambaye ndeka uwo marema y'undi muhamuvuga igisirikare cy'igihugu kiragufatikanya na Gumino gute buriye. Icyo kibazo ni ikibazo cyo kubazwa Leta ya Kongo n'ikibazo zayo niyo izi Uburundi kwambuka na diplomasi yabo bafitanye nibo babizi. Ibyo bicara bavuga ngo mufatikanya n'igisirikare cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi gifite kuvugana na Leta ya Kongo bakinjira bagahiga abanzi babo. Kubera izi ntambara ziri kubera mu misozi ya Uvira hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshamba za Leta Tabara, hari ico abayobora amashirahamwe ategamiye kuri leta asaba abaturage bari muri utu turere izi ntambara ziri kuberamo. Joel Namunene ayoboye ihuriro ry'amashirahamwe ashinzwe amahoro n'iterambere mu misozi miremire ya Uvira. Abasirikari b'u Burundi bari mu Masango barwanya Leta Tabara. Icyo twosaba abaturage b'iwacu nuko bativanga mu mirwano y'u Burundi. Ufite imbaraga asinda urundi. Ntacyo Leta ya Kongo cyangwa se Leta y'u Burundi baravuga kuri iyi mirwano iri kubera muri aka karere hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshamba za Leta Tabara. Ariko sibwo bwa mbere igisirikare cy'u Burundi kigwanira muri teritwari ya Uvira n'inyeshamba za Leta Tabara. No mu kwezi kwa kane ku mwaka wa 2020 baragwanye. Mu myaka yashize igisirikare cy'u Burundi cyagiye gihakana ko kitinje ku butaka bwa Kongo, ariko bikagaragara mu maraporo y'inzobere za Loni ko icyo gisirikare cyari muri Kongo. Vedaste Ngabo ku bwaragijwe rya Amerika, Uvira mu ntara Kivu y'Epfo. Tuve muri Kivu y'Epfo tujye hakurya mu Burundi. Abahinzi bo mu kibaya cya Cibitoke bavuga ko batazasarura neza muri uyu mwaka kubera amapfa y'izuba ryinshi ryononye ibihingwa ngangurarugo. Ni inkuru ya radiyo Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Mugenzi wacu Desire Atungimana uri i Kigali mu Rwanda arayitugezaho. Ico kiyaya ivyateragiwe nk'ibigori, ibiharage n'imyumbati vyarumye ni mu kiyaya giherereye mu makomine ya Rugombo na Buganda. Bamwe mu barimyi bo muri ico kiyaya mu kiringo c'agatasi bavuga ko inzara iri kw'irembo kubera uruzuba rwaturutse kw'ikena ry'imvura. Ni mu gihe ico kiyaya cahora citwa ikigega c'intara ya Cibitoke. Nukuri izuba ryarabaye ndanse basha turatera ibitegwa byose biruma n'akamaramaza nukuri ibiharaga ubu biba byeze ndetse n'ibigori biba byeze none byarumye nta kintu na kimwe umuntu ashobora kuronka yikorako. Ubu abana bariko barava ku mashure kubera iki ubukene bwabaye ndase mu bantu, inzara yabaye ndase mu bantu. Ubu nuwagize ngo araturimye tw'amazi ubusuma bwace bubumurengera, biragoye nukuri. Eka nukuri barajyaguye amapfa yateye nukuvuga ibihaje ntitwarose namba ibigori yo vyumye ku mugaragaro bashana inka ndizobye ngo zibimare n'akamaramaza. Rero urumara cyo twovuga ntacyo tubona tuzoshira mu nda canke tuzohereza imiryango canke abana. Abarimyi bo mu kiyaya co mu ntara ka Mayimbo makomine ya Buganda na Rugombo bavuga ko ingaruka mbi zituruka ku ruzuba rwateye muri ako karere zatanguye kwibonekeza. Bano bayaze n'Ijwi rya Amerika bafise ico basaba leta. Mune navyizeye cyane ati nzokwimbura ko imyaka yari iheze yari myiza. Ati nubu nkeka bizogenda neza, abana nkabakurikirana bakaronka ico barya, nkakuraho n'agafaranga batangira kushira nk'ubu nabuze amahera yo gutanga bariko baradusaba. Nk'ubu n'urya n'umunyeshuri turi kumwe kubwo kubura amahera baramwirukanye. Twosaba n'ukuri ko yodufasha kuko turarushe guhera kuri iyi saha. Ubu tuba dutanguye kurya ibiharage, none ubu burira n'ukuri abana bakaryama kubwo kubura ikintu dushira mu nkono tukajya kubw'Imana yonyene yo mwijuru. Leta ico mbona yodufasha nuko yodufasha natwe ikatugarukira kuko twarahuye n'ibyago by'izuba
basha si ibintu twese twarumiwe. Ayo marorerwa yakozwe n'uruzuba rw'irima ryo mu Mutasuro aremezwa n'urongo igisata kijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Cibitoke. Beatrice Nyabenda yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ibintu vyagiye vyunyuka mu nyuma kandi mu ntango y'agatasi harimo umwizero. Aha mu ntara ya Cibitoke bisanzwe umwimbu twabona ko utegerezwa kugenda neza kuko imvura yari yaguye bwa mbere, mugabo hageze aho ibigori bigeze guheka imvura yaciye ihagarara. Ni ukuvuga ibigori byaciye bitangura kuma byo mu kiyaya, kuko mu misozi umwimbu uriko uragenda neza. Mu kiyaya naho aho bitariko biragenda neza ni makomine abiri, komine Rugombo na komine Buganda. Ikiyaya cegamiye intara ya Cibitoke gicamwo inzuzi nyinshi, kinahana urubibe n'uruzi Rusizi ruri mu burengero, ariko izo nzuzi ntaco zimariya ubarimyi ubu bugarijwe na Kigoyi. Umufasoni Nyabenda arongoye igisata kikijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi asaba abarimyi kwijukira kuvomera imirima. Sanze tumenyereye yuko aha mu kiyaya barima cane kandi bararima ibigori vyinshi ku buryo aha mu kiyaya hahora hagaburira ahandi. Ngabo mva mu kiyaya bitagenze neza hariho igabanuka ry'umwimbu ritegereza guca riboneka. Turiko turasaba abene gihugu yuko bovyifatamo neza, abegereye ahari amazi bakayakoresha, n'ababegereye urusizi bakarukoresha kuko n'amazi ashobora gukora barayakoresha abahegereye, abandi nabo begereye imifurege bakayikoresha, kuko urashobora kugenda ugasanga nahegereye umufurege uriko uratemba hepfo badashobora gufata n'udusafuriya ngo bavomere haruguru. Muri ico gihe bica bituma inzara yiyongera. Mugabo twe turiko turahimiriza bene gihugu kuziganya duke baronse mu kurindirira imagi impeshi. Niko kamo umuyobozi w'igisata kimwe mu vyo kijejwe harimwo uburimyi atera abimirima yabo yononywe n'uruzuba mu kiyaya c'intara ka Mayimbo cegukira amakomine ya Buganda na Rugombo y'intara ya Cibitoke. Radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Imikino ya kimwe cya kane kirangiza mu gikombe cya Afurika cy'umupira w'amaguru izatangira ejo kuwa gatandatu muri Kameruni. Amakipe 8 yakigezemo ni Cameroon, Gambia, Tunisia, Burkina Faso, Misiri, Maroc, Senegal na Guinea Equatorial. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Arsene Bucuti wungirije umukuru w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru ba siporo mu Burundi ku byatunguranye muri iki gikombe. Igikombe ca Afrika kigira 33 kiriko kibera muri Cameroon mu bisagara bitandukanye. Ni igikombe twabonyemo ibitangaro vyinshi cyane kuko nk'igihugu catwaye igikombe muri 2019. Ico gihugu rero ca Algeria casezerewe kare, novuga mu nkino z'intango benshi bita mu Kinyarwanda zibanze. Ivyatangaje benshi kuko bari bamaze inkino zirenga 35 badatsindwa. Icya kabiri ni igikombe novuga cahuriranye n'ikiza ca Covid, gutyo bamwe mu bakinyi b'ibihangange ntibaboneke cyane gose muri ayo mahiganwa ya Afrika. Nico no kivuga. Hanyuma uravye ama equipe ubu ari muri kimwe ca kane, urabona nk'ama equipe y'ibihangange yavuyemwo nka za Ghana, nka za Nigeria, na Algeria wari kuravuga, eka n'ibindi nka Cote d'Ivoire. Ukabubona muri iki kimwe ca kane hacitsemo ibihugu abantu batari biteze nka Gambia na Guinea Equatorial. Ni ikintu ciza kuvyerekeye umupira w'amaguru muri Afrika, canke vyerekana ko umupira w'amaguru wasubiye inyuma canke uri kuratera imbere kubwanyu? Kubwanje nk'umuntu w'umurundi yakurikiranye igikombe ca Afrika cabereye muri 2019 igihe hatanguzwa forma yo gukinisha imigwi 20, aho imigwi ibiri ku muce iba qualifié, hama iyindi ine yabaye ya gatatu ikaca ihamvya novuga kuri ico bita meilleur perdant. Ivyo rero ku bwacu twasanze novuga ivyo vyifasha cyane gose ya migwi twokwita mito canke yabuze amahirwe, kuko ico gihe bwa mbere na mbere vyaciye bifasha imigwi myinshi kuboneka mu gikombe ca Afrika mu gihe cahora gikinwa n'imigwi 16. Iryo ni iterambere. Ikindi naco novuga nk'ibihugu vya Sierra Leone, ibihugu vya Gambia, ibihugu nka Comoro vyari bikenye igikombe ca mbere, vyaratangaje abantu benshi kandi birerekana umupira ukomeye cyane. Bimwe navuga vya Covid, nk'igihugu ca Comoro kitari gufatwa na Covid yabo ku bakinyi, nibaza ko Cameroon itari kubatsinda kuko urazi ko abanyegore bayo batatu bafashwe n'ico kiza haba ikibazo. Byabitangara nababwira nyene kuko nka Senegal rero sitike bwa mbere mu gikombe ca Afrika cari igihugu nivyo kiriko kiratsinda kironka amanota ariko ntikirakonvenka. N'ubusatirizi bwa Senegal tubonamo abakinyi bakomakomeye, ariko abo bakinyi ugasanga nka Sadio Mane ntafise ibitsindo vyinshi. Hari abakinyi benshi basatirizi bakina ku mugabane wa Buraya turiko turabona batindiza muri uwo mugwi wa Senegal.
Senegal biboneka yuko niyo baronse intsinzi baza kuronka intsinzi yo ku munota wa nyuma canke y'agasindo kamwe gutyo bikaboneka ko ari umugwi ariko ratwibutse mu gwa Portugal wagenda buhoro buhoro utsinda kimwe kimwe mugabo ni Senegal itari kwirakonvenka muri kano kanya. Ibihugu nka Gambia nubwo bimaze gushika mu cakane gishiri ca nyuma ni igitangaro. Urakoze, turagushimiye. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti banywanyi, naha amakuru yo muri aka kanya ahumurije, ariko rero amakuru n'ibiganiro byacu birakomeza, ntibibacike. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro, murakarama.